Shalom, 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 shengero ry'Imana, nshuti z'umusaraba, ndabaramukije mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ndabahaye ikaze ubugira kandi muri iki kiganiro bamaso. Jewe ngiye kuganira namwe nitwa Abeli Mbonimpa. Turabandanya n'iki cigisho kitubwira ivy'ibanga ry'Imana ribonekana muri aba bantu babiri. Aribo tubona no mu mpera z'igitabo ca Bibiliya, aho tubona amakuru yabo agaruka. Hariho abashinga ntahe babiri bazogaruka mu bihe vy'imperuka kugira ngo bashingire intahe ukuri. Ni muri iki gihe rero mu ntango z'isezerano risha haraje abashinga ntahe baza bamanutse bavuye mu ijoro. Eliya na Mose baramanutse baza kugendera no gushigikira umwami Yesu muri misiyo yararimwo. Yesu yari yavuye mu ijoro aje gucungura umuntu. Nuko rero Imana ica irungika Mose na Eliya kugira ngo baze kuyaga n'umwami wacu Yesu Kristo ibijanye no gucungura umuntu. Mwene data, iri ni banga rikomeye cyane. Nico gituma ndagira ngo nawe aho uri hose wongere gufatanya nanje aya majambo n'ububwire bw'ijambo ry'Imana kugira ngo usobanukirwe ivyanditswe vyera. Uno munsi tugiye kubandanya rero twiga ano majambo. Imbere ya vyose reka tubanze tuje imbere z'Imana dusenge. Data wera wo mwijuru, ndagushimiye, ndakengurutse kubona mwami wongeye kutugirira neza tukaba muri kano kanya tugira ngo dusangire amajambo meza y'ubugingo. Jambo ry'Imana ni rizima, rifise ubukuba, rifise ububasha, rikagera naho ritandukanye impwemu n'umusokoro. Urakoze gitandara, urakoze mwami, ndabigushimiye. Ndasavye mpwemu yera, ndasavye kumenya no gusobanukirwa ndetse no gutahura mwami, ntabari jewe ariko mwami ubwiza bwawe bukayanganira umuntu wese. Ndasengeye groupe bamaso kugira ngo habe gutahura no gusobanukirwa. Urakoze mwami, ndasavye amaraso yawe y'igiciro kinongere kutwohagira no kutweza, maze mwami amaraso yawe anyeze anyuhagire kugira ngo mwami nsangire nabera iri jambo mwami. Haleluya, urakoze, wishimirwa ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Tubandanye dusome aya majambo, ubutumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 17, dusome duhereye ku murongo w'9. Bariko baramanuka ico gisozi, Yesu arabihanikiriza ati, ntihagire umuntu mubwira ivyo mweretswe gushitsa aho umwana w'umuntu azozukira avuye mu bapfuye. Abigishwa baramubaza bati, none rero niki gituma abanyabwenge b'ivyanditswe bavuga yuko Eliya akwiye kubanza kuza? Arabishura ati, Eliya azoza koko, aroranye byose neza, ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza, yamara ntibamumenye, ariko bamwigiriye ko bagomba kose. Uko niko n'umwana w'umuntu agira ababazwe nabo. Buna bigishwa batahura ko ababwiye Yohana umubatizi. Mana ishimwe cyane. Mwene data, ijambo ry'Imana rikorera tubwira ngo bariko baramanuka ico gisozi. Iki gisozi bariko baramanuka ni gisozi Yesu yaduze ko, yaraheje kukiduga ko, kandi kuko yakiduze ko habonekanye ibitangaza, habonekanye ubwiza bw'Imana, habonekanye Eliya na Mose kuri urya musozi. Umwami wacu Yesu Kristo yahindutse ukundi. Kuri urya musozi bahumviye ijwi ry'Imana ribabwira, rishingira intahe, ribabwira riti, nguyu umwana wanje nkunda akampimbara, nimumwumve. Mwene data, nagira nkubwire yuko kuri ico gisozi bakimanutse ko bisobanurwa ngo ibanga bari bagiye kurondera bari baritahanye. Ntabwo bamanukanye iminwe misa, aho hantu ntabwo bahavuye iminwe misa. Kuri ico gisozi hariho abantu benshi bafise ibisozi imbere zabo, iyo babiduze ko ugasanga birabagora, abandi bakagira ubwoba bagahinda agashitsi. Ariko nagira ngo mbwire umuntu wese yuko adakwiye gutinya. Raba ndagira nkuzanira ijambo rikubwira ngo ntutinye. Raba amajambo y'Imana aboneka muri Zakariya igihimba ca 4 umurongo w'7. Haravuga ngo, wa musozi munini we uri iki? Uzocikira ikiyaya imbere ya Zerubabeli, azozana ibuye ryo gusozera kubaka, basesereza impundu bati, ubuntu bube kuri ryo. Mwene data,
wa musozi munini, bwira umusozi uri imbere zawe ati wa musozi munini uri iki? Uzoshongera imbere ya Zerubabeli, uzoshongera imbere y'ububasha bw'Imana. Nico gituma Yesu Kristo rero yaratanguye kubabwira ati mwoye gutinya, maze arababwira ati ivyo muwerekerewe kuri uyu musozi ntimuze mubivuge umwana w'umuntu atarazuka mu bapfuye. Kubera yuko ryari banga bariko barahabwa, ahantu bahaherewe amabanga akomeye mwene data, ahantu bahaherewe ubushobozi bwinshi, baherewe gutahura gukomeye. Mwene data uri muri groupe bamaso, birakwiye kuhabwa gutahura, birakwiye kuhabwa kumenya, birakwiye ko winjira mu kusobanukirwa. Amajambo yose turiko turahabwa ntabwo ari amajambo woronka hanze, ntabwo ari amajambo woronka hasi, ntabwo ari amajambo wapfa gutoragura, n'amajambo y'Imana. Mwene data birakwiye yuko dushyuka umwete maze tugasobanukirwa. Nuko rero tugiye kubandanya. Abigishwa babaza umwami Yesu bati none ko bavuga ko Eliya azoza, none se byagenze gute ko twamubonye hariya, ko twamubonye ari mu bwiza, ko twamubonye bavuga gute yuko Eliya azoza? Umwami Yesu arabahishurira ibanga rikomeye. Mwene data ndagira ngo wongere guhishurirwa ibanga rikomeye. Umwami Yesu arababwira ati Eliya azoza koko, kandi ndababwira yuko Eliya amaze kuza. Nukuvuga yariko arababwira Yohana Umubatizi. Mwene data iki gituma Eliya yaciye yishushanya muri Yohana Umubatizi, kubera yuko ivyakorwa kera mu isezerano rya kera birafitaniye isano n'isezerano risha. Igituma Eliya na Mose barabonekanye imbere yuko Yesu Kristo adupfira ku musaraba, abakaza kuganira ibijanye no gucungurwa, ibijanye no gucungura umuntu. Nicerekana mwene data, nicerekana amajambo akomeye yo mu isezerano rya kera kugira ngo bitwinjize mu isezerano risha. Mwene data ikindi ca kabiri nicerekana yuko mwijuru harabaye inama y'ubutatu, ubutatu mwijuru bwarakoranye. Ivyo byashatse kwereka abigishwa batatu aribo Petero na Yakobo na Yohana kugira ngo batahure bamenye yuko mwijuru hariho ubutatu, hariho Imana Data, hariho Imana Mwana, hariho Imana Mpwemu Yera, yuko bateranye bagakora inama. Hanyuma rero bamaze gukora inama, maze rero bagategura incungu yo gucungura umuntu, yo gucungura umwana w'umuntu. Niko rero vyagenze. Hanyuma rero Yesu arababwira ati ndababwiza ukuri yuko Eliya yamaze kuza, ariko bamwigiriye uko bagomba. Mwene data Yohana Umubatizi bamuciye umutwe, bayishe Yohana Umubatizi. Ariko rero nubwo vyagenze uko, ntikibuza yuko igishinga ntahe yashinze cemewe, kandi igishinga ntahe yashinze kizobandanya, kuko yarasemerera akavuga ati nimwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Ndagira nkubwire yuko iki ni gice cy'ubwami bw'Imana cabonekanye uwo munsi. Abigishwa barabonye ubwami bw'Imana kuko Yesu yari yabidekaraye, yari yabivuze imbere y'igihe. Aravuga ati muri abo bahagaze hano hariho abazobona ubwami bw'Imana imbere yuko bava mu mubiri, inyuma y'iminsi 6 baca barabona ubwami bw'Imana. Mwene data nshuti y'umusaraba, Eliya na Mose bagereranywa n'iki? Bagereranywa nuko ishengero ry'Imana rizobana na Yesu mu bwami bwa Mesiya. Hari ubwami bwa Mesiya bwiteguye kuza kwiyensitara hano ku isi i Yerusalemu. Mwene data uriteguye kuzamura ubwo bwami? Ubwo uragavye, ubwo uri maso, erega kenyera zigume maze wicare witeguye, umenye ko ubwami bwa Mesiya buri hafi. Kandi Yesu yaravuze ati ubwami bw'Imana guhera kuri Yohana Umubatizi barabubandanira, kandi abunyakura bunyakuza ubuhizi. Mwene data nawe nyakura maze ubandane. Mwene data nawe nukora ibishoboka byose kugira ngo ukure hasi maze ubandanire ubwami bw'Imana. Wihane, wature, urandure icaha n'igisa n'icaha, maze wemere guhagarara mu nkomezi z'Imana. Imana ihabwa icubahiro cyane. Nuko rero ndagira ngo nkubwire ikindi kigaragaza ivya Eliya na Mose, nuko tubibona muri Zakariya igihimba ca 4. Reka dusome ku murongo wa 11. Zakariya igihimba ca 4 umurongo wa 11 haravuga ngo maze ndamubaza nti irya myelayo uko ari 2, umwe uri buryo bw'igitereko kw'amatara,
uwundi ukaba ibumoso, isobanurwa ite? Nongera kumubaza ubugira kabiri, ntarya amashami abiri y'imyelayo ari impande zompi z'imibirikira y'izahabu uko ari ibiri, ikikamuramwo amavuta asa n'izahabu, asobanurwa ate? Arambaza ati, arya ntuzi uko asobanurwa? Ndamwishura ntoyaye mugenzi. Arambarira ati, arya ni bamwe babiri barobanujwe amavuta bama bahagaze hafi ya nyenisi yose. Haleluya! Uyu mumarayika arabajije Zakariya, aramubaza ati, mbega ntusobanukirwa ivy'irya myelayo ibiri? Ntubisobanukirwa mwene data? Mbega nawe nturasobanukirwa? Hariho abantu babiri barobanujwe amavuta, abo bantu babiri nibo bahagaze imbere ya nyenisi. Ica mbere womenya, abo bantu babiri biragaragara neza yuko ari isezerano rya kera, bikaba kandi bivuze isezerano risha. Bishatse kuvuga yuko nk'uko tubonye hano Mose na Eliya, twibuke yuko Mose yakoze ibikorwa bikomeye, akabikora mu bugaragwa guhera muri Egiputa, amaze gukora ibimenyetso n'ibitangaza imbere ya Farawo. Yarayoboye Abisirayeli mu bugaragwa, ariko mu nyuma ntiyashoboye gushikanwa i Kanani, yaguye hakurya muri Mowabu. Nuko rero imva yiwe Uhoraho niwe yamuhamvye, maze ntiyabakiboneka. Uwo agereranywa isezerano rya kera, kubera yuko Mose agereranywa arya amategeko n'amabwirizwa 10 y'Imana, kugira ngo bigaragare neza yuko Imana yuko ariyo ntanguriro n'iherezo. Nuko rero ikindi wamenya nuko Eliya nubwo yabaye mu isezerano rya kera, ariko yarasezeranywe ko azorinda kugaruka kugira ngo aze kubonekana mu isezerano risha. Yabonekanye mu buryo bwa Yohana Umubatizi. Bisobanurwa ngo Eliya agereranywa n'isezerano risha, agereranywa n'isezerano risha kubera yuko ari we yasezeranye yuko azorinda kugaruka kugira ngo atunganye ibintu byose, abishire ku murongo, abishire ku rutonde. Mwene data, nagira ngo kandi nkubwire ngo ibi biti vy'imyelayo bibiri bihagaze imbere ya nyenisi, nagira ngo nkubwire imbere yuko tubandanya, ubanze usome ayo majambo ari mu vyahishije Yohana igihimba ca 11 umurongo wa 4. Duhereye ku murongo wa 3 haravuga ngo, kandi abashinga intahe babiri nzobavugisha, bazovugishwa iminsi 1260 bambaye amagunira. Umurongo wa 4, abo nibo biti vy'imyelayo bibiri n'ibiterekwa kw'amatara bibiri bihagaze imbere ya nyenisi. Mwene data, aba bantu nibo bahagaze, nibo babonekanye kuri wa musozi, babonekana ari babiri bahagaze imbere ya nyenisi. Bisobanurwa ngo abera bo mu isezerano rya kera hamwe n'abera bo mu isezerano risha, nukuvuga ngo bose bahagaze imbere ya nyenisi. Abisirayeli hamwe n'ishengero ry'Imana, umuntu wese yakijijwe wo muri Isirayeli ahagaze imbere z'Imana, umuntu wese yakijijwe wo mu isezerano risha ahagaze imbere z'Imana. Mwene data, ngo abo barobanujwe amavuta, twibuke yuko natwe abakristo nubwo tutari abo mu nda ya Aburahamu, ariko natwe twarobanujwe amavuta muri Kristo Yesu, twitiriwe Kristo, turaba Kristo, twarobanujwe amavuta. Nawe ahuri warobanujwe amavuta, nico gituma nawe usangiye ubukame na Elayo bwite. Nubwo natwe twatewe ko nk'ingurukizi itegwa mu giti, ariko natwe twaragiriwe ubuntu kugira ngo natwe dutegwe ko nk'ingurukizi. None rero mwene data, nico gituma tugomba kumenya yuko natwe dushobora kandi dufise, twahawe kugira ngo natwe dushingire intahe Yesu Kristo. Nimuze rero dushingire intahe Yesu Kristo. Ngo abashinga ntahe babiri muri iyi minsi y'imperuka, abashinga ntahe babiri Uhoraho azobahagurutsa, bazoza kuvugishwa iminsi 1260 bambaye amagunira. Ninde muntu yiteguye kuzovugishwa yambaye amagunira? Ninde muntu yiteguye kwemanga
guhagarara mu nkomezi? Ninde muntu yiteguye kuvugira Imana adakorera amafaranga, adakorera ibyubahiro, adakorera ubutunzi? Amadini menshi y'iki gihe aho kugira ngo bavuge ubutumwa bwiza bakorera imari, bakorera ibyubahiro, bakorera ubutunzi, bashaka amaronko. Uno munsi umubwiye ati bagira baze guhiga umuntu wese atashize ko rwa rumenyetso, uwo muntu yoca yiruka. Benshi bagiye kwemera kuzoshirwa ko vya binimero vya ca gikoko kugira ngo bikunde bo bakwepe umusaraba. Ariko ndagira nkubwire yuko ari ngombwa kugira ngo utumbere umusaraba wa Yesu Kristo. Yesu niwe utegereza gukurikirana, Yesu niwe utegereza kumvira, niwe utegereza kwemera. Mwene data, winjira mu bushobozi bw'Imana, wemere gushingira intahe Yesu. Muri iyi minsi imperuka abantu benshi batanguye gucika intege, abantu benshi batanguye kugabanukirwa kubera yuko hamaze kuba isubira nyuma, aho abantu kugira ngo bavuge ubutumwa bwiza basigaye bemera kumva ko batabonye amafaranga, batabonye ibiguzi, batabonye ibiciro, batumvise, batabwiwe ibyiti bazohabwa, batumvise igarade bagiye kubona, batariko bararota bakorera Imana. Muri iyi minsi imperuka isubira nyuma ryaramaze kubonekana, ubugarariji bwaramaze kugwira, abantu benshi baravuye ku murongo, abantu benshi barataye agakiza, abantu benshi ntibashaka kwakira ubushobozi bw'Imana. Nagira ngo mbwire umuntu wese yuko agomba guhagarara mu bushobozi. Reka turabe igituma aba bantu babiri baragaragaye, bakagaragara mu isezerano risha. Ehera abana hano muri kino gitabo bariko baratubwira karagitere z'aba bantu yuko umukristo w'uno munsi ategerezwa kwambara ububasha nk'ubw'abo bantu. Ivyahishije Yohana igihimba ca 11 umurongo wa 5 haravuga ngo, kandi iyo umuntu agomvye kubagirira nabi, umuriro ubava mu kanwa ugaturira abansi babo. Kandi umuntu niyagomba kubagirira nabi, uko niko akwiye kwicwa. Abo bafise ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura ntikoroke mu minsi yo kuvugishwa kwabo, kandi bafise ubushobozi ku mazi kuyahindura amaraso no kubabarisha isi icago cose uko bagomvye. Kandi nibaheza gushinga intahe, igikoko kizoduga kivuye ikuzimu kizobarwanya, kibaneshe, kibice. Mwene data, abantu benshi bageze ngaha baca bagira ubwoba, baca bafyera, bagatinya, bati hakonza gupfa, batanza hakonza gucigwa izosi, hakonza kumaramara. Ati jewe ndahevye. Wamubwira ati nimuze twikorere umusaraba, nimuze dukurikire Yesu, nimuze twumvira amabwirizwa n'amategeko y'Imana. Agaca yumva yuko hagiye kubihamwa, hagiye kubitotezwa, agaca atangura kwiruka no guhunga. Wamubwira ati nimuze twambare ubushobozi kugira ngo turwane, tunigane n'ibyaha n'iby'isi na shetani, twambare ububasha, aho ugasanga yamaze kwigirayo. Ndagira nkubwira yuko ari igihe ciza cyo kwambara inkomezi, n'igihe ciza cyo kuvuga ubutumwa buri mu muriro, n'igihe ciza cyo kuvuga ubutumwa buri mu bubasha bushobora no gukinga imvura ntigwe mu bihugu. Ahantu hose hari ubugarariji, abantu benshi baramaze gukurikira ibigirwamana, benshi ibihugu byinshi byaramaze kuba batinganye, ibihugu byinshi byuzuye nk'ubusambanyi, abantu benshi barakoreye amada, abantu benshi bagendera mu kaboregwe no mu rumogi, abantu benshi buzuye ubusambanyi n'akaboregwe. None nico gituma nimuze tuvuga ubutumwa, bwa butumwa bugira abantu kwihana, ubutumwa bugira abantu guheba icaha, ubutumwa bugira abantu kurandura maze barondera umwami Yesu. Mwene data, hinduka, bohoka, garuka. Yesu arakugomba, ngwino kwa Yesu. Wewe usinziriye, ikangure, Kristo arakumurikira. Reka gutinya, reka gucika intege, reka gutinya abantu, reka gutinya bisi. Ntukabe nka bamwe baza kurwanya Imana, bakaza gushinga amategeko yo kurwanya Imana. Bashinze amategeko yo kuzimanganya ukubaho kw'Imana, bagashaka kuzimanganya isabato y'Uhoraho, bagashaka kuzimanganya ibiharuro by'Uhoraho. Ariko noneho igihe kirageze kugira ngo abakoze ibyo bose bihane. Muntu uzirikana yuko wahereye kera ubesha, n'igihe ciza cyuko urondera umwami Yesu, n'igihe ciza cyo guhindukira ukaraba umwami Yesu, ukaraba Yesu, maze Yesu akaba ari wakugirira neza, Yesu akaba ari wakubohora. Mwene data, ndagira ngo nkubwire amajambo akomeye cyane abonekana mu itanguriro. Ico biriko biratubwira ivyo biti bibiri bihagaze imbere ya nyenisi, ivyo biti bibiri bihagaze imbere ya nyenisi.
Itanguriro igihimba ca kabiri maze dusome duhereye ku murongo w'9. Uhoraho Imana ahameza igiti cose c'igikundiro kibereye kuribwa, ameza n'igiti c'ubugingo hagati muri iryo tongo, ameza n'igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Mwene data, ibi biti bibiri Uhoraho yamejeje yateye muri iryo tongo, ica mbere cari kimenyesha iciza n'ikibi, ica kabiri cari igiti c'ubugingo. Aha ndiko ndakubwira mw'isezerano rya kera iryinyo ryahogwa irindi, ni ukuvuga ngo uwishe umuntu nawe baramwica. Mwene data, ariya mategeko y'ivyagezwe vya Mose yo mw'isezerano rya kera, aho umuntu yarinda gukizwa akijijwe n'amaraso y'igikoko, utaronse ayo maraso ni ukuvuga wacibwa urubanza, uro kwicwa barakwica. Ni ukuvuga ngo mw'isezerano rya kera hari itegeko ry'uko uwakoze icaha yicwa canke agahanwa. Ibi nivyo biti bibiri, ica mbere cari igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Ivyo biti bibiri, kimwe kivuga isezerano rya kera rizana ivyagezwe vya Mose, ikindi kigize kabiri ni kizana isezerano risha, ariryo sezerano ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dusome amajambo y'Imana. Amajambo y'Imana abonekana muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igihimba ca mbere umurongo wa 17 haravuga ngo, kuko ivyagezwe vyazanywe na Mose, ubuntu n'ukuri vyazanywe na Yesu Kristo. Nico gituma mwene data, ivyagezwe bigaragaza ca giti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Ivyo ni ivyagezwe vya Mose. Hanyuma rero ubuntu n'ukuri navyo bigaragaza Yesu Kristo, kuko ari we mutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mu ijuru. Ijambo ry'Imana rivuga ngo basogokuruza baririye manu mu bugarago barapfuye, ngo ariko urya umutsima Yesu aduha wewe azohoraho ibihe bidashira. Nagira ngo mbwire umuntu wese anyumva yuko iyo uri kurumva ijambo ry'Imana, iyo uri kurakira Yesu, iyo umaze kwihana, uca uhabwa wa mutsima w'ubugingo, kandi iyo umaze kurya uca ubaho ibihe bidashira. Yesu Kristo abwira wa mugore w'umusamariyakazi, atunywa amazi jewe nzomuha, naho azokwigeragira inyota namba, ariko inzuzi z'amazi y'ubugingo zizokama zitemba munda yiwe. Mani habwe icubahiro. Mwene data, abakiriye Yesu bafise ubugingo budashira, abakiriye Yesu bafise amahoro, abafise Yesu bafise amahirwe, abafise Yesu barahiriwe, abafise Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Nico gituma rero mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo nawe ahuri utahure kandi umenye yuko Yesu aragukunda. Yesu aragomba yuko umwakira, maze wihane, wature, uhebe icaha, urandure, maze wakire umwami Yesu. Yesu Kristo arakurondera. Mwene data, ca bugufi, hanyuma rero dufatanye iri sengesho, maze wewe wifuza kwihana wongere guca bugufi, maze wakira umwami Yesu mu bugingo bwawe. Wowe ushaka inkomezi, wowe ushaka ububasha bwa mpwemu yera, nawe birakenewe yuko wongera gupfukama no gusenga kugira ngo mpwemu yera aze muri wewe. Wowe utararonka agakiza, ngwino kwa Yesu, ngwino wihane, ngwino umwanya ni nyene, isaha ni nyene. Wowe utarubahuka gushingira intahe Yesu, haguruka maze ushingira intahe Yesu, kuko igihe kirageze, kuko umwanya ni nyene, buca bucana yandi. Ni igihe ciza cyo gushingira intahe Yesu, ni igihe ciza cyo kuvugira Yesu atabwoba. Twahawe ubushobozi bwa mpwemu yera. Yesu yaravuze ngo muzohabwa ubushobozi, mpwemu yera niyabazako. None rero mpwemu yera twaramuhawe, nimuze dukorane nawe, dukorane na mpwemu yera, tugendeshe, atugire icaremwe gisha, maze tuyoboke, hanyuma dutahure, tumenye yuko turi mu rugendo, kandi urugendo rutushikana i Siyoni ku murwa wo mwijuru. None rero ndakuraritse rero mwene data, kugira ngo uze dufatanye amasengesho yo koga mu maraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Wera Mana data wa twese, ndagushimiye, ndakengurutse mwami kuri hano, ndagushimiye kugira ijambo ryawe ryera. Ndasengeye umukristo, ndasengeye umuntu wese mwami yamaze kumvira ijambo ryawe, kugira ngo data maze yongere guhinduka, maze yongere kwezwa, maze yongere kumva yuko ari isaha nziza kuri we yo kugira ngo abohoke. Mu izina rya Yesu ndasabye amaraso yawe mwami yongere koza umuntu wese ariko arihana. Wewe muntu uri kurihana, urababariwe ibyaha byawe. Wewe muntu uri kurasaba Imana imbabazi, urababariwe ibyaha byawe. Ni wihane byose atana kimusigaje,
urandure, hanyuma wakire umwami Yesu Kristo. Yesu ateze ibiganza aravuga ati nimuze kuri je mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Wowe ukeneye ubushobozi bwa mpwemu yera, ngwino maze nawe usengerwe, hanyuma wakire inkomezi za mpwemu yera. Birashakirwa guhagarara mu bushobozi, birashakirwa guhagarara mu nkomezi. Ngwino kwa Yesu. Haleluya. Urakoze mwami, ndasengeye umuntu ariko arasaba inkomezi zo gushingira intahe izina ryawe muri iyi minsi imperuka. Harakenewe abantu bashinga intahe, harakenewe abantu bavuga, harakenewe abantu batura, harakenewe abantu bameneka, harakenewe abantu basemerera bakavuga ubutumwa bwiza, bakaburira abasambanyi, bakaburira imboregwa, bakaburira abicanyi, bakaburira abanywa urumogi, bakaburira abatinganyi, kugira ngo bihane. Uno munsi benshi barazimiye, birashakirwa ko abantu bagaruka kwa Yesu maze bikorera umusaraba. Yesu urakoze, nuhabwe icubahiro. Haleluya. Mwami Yesu Kristo, umuntu wese yamaze kwakirana umwami nk'umukiza mu bugingo bwiwe, ndamusabiye amaraso ya Yesu Kristo amwuhagire, ndamusabiye kubabarirwa, umuharira icaha ciwe cose, maze umutunganye, maze umweze, maze umugire icari mugisha, amazina yiwe yandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Data, nushimagizwe. Urakoze kubikoze, urakoze ku bantu babohotse, urakoze ku bantu batabarutse, urakoze ku bantu bejejwe. Ndabigushimiye Mana, ubuntu n'imbabazi zawe bikomeze kubana natwe. Urakoze mwami, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Mwene data ufise igishinga ntahe, nawe ufise imitwaro ugomba abagusengera, wo dutelefona kuri izi telefone zikurikira: 1-819-588-777. Mwese ndabipfurije amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese. Shalom shalom.